Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kure yanyu mukunda cyane mwe budende ya Isange TV munesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rombahe ikaze mwese mudukurikira muri janino hatandukanye bahe ikaze mu makuru yacu yisaha amakuru abayirwa bavuga mu mihingo itandukanye akaba rero ari amakuru ari buze kugaruka cyane mu bijanye na politiki ngaha mu Burundi aho rero icuga kibi casubiye kwaduka mu banyapolitiki na cyane mu bihangange bya CNDD FDD aho Reverien Ndikuriyo Prime Niyongabo hakaza ndetse na Honorable Gatorwasa ndetse na Godefroid Niyombare boba bateguye umugambi wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye nkuko amakuru ariko araturuka mu begereye umukuru w'igihugu abishikiriza. Prime Niyongabo rero biri kuvuga ko yoba yegiranye ikiganiro mu Kinyegero na Godefroid Niyombare ndetse na Honorable Gatorwasa na n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD Evariste Ndayishimiye. Rero uravye politike ye yoba iriko irahera bivanye nuko abo bavadikanyije kurongora batakimushaka mu mabanga. Ivyo rero biriko biratera icuka kibi ndetse birinde ko biranagaragaza ko umukuru w'igihugu intwaro ye yoba iriko irahera. Gervas Ndirakobuca niwe yaramaze iminsi ariko aravugwa ko ashaka gutembagaza ndetse no gukura umukuru w'igihugu, ariko kuri ubu ngubu hagaragaye ibindi bihangange aho ndetse Prime Niyongabo ngo yoba yakoranye inama mu Kinyegero na Godefroid Niyombare bashaka mu mugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ariko Evariste Ndayishimiye nawe iyo uravye ubona ko kumukura bitazakoroha kuko yatanguye gufata ingingo yo guhindura bimwe mu bihangange agaca ahindura abajejwe mu mabanga atandukanye agaca ashiramwo abo mwirage ryiwe, aho rero abo mwirage rya Petero Nkurunziza abeshi amaze kubakuramwo. Kuri ubu rero Prime Niyongabo biravuga ko yagiranye ikiganiro mu Kinyegero na Godefroid Niyombare ariko hoba hari umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu, nubwo bitazokoroha kubashaka kumutembagaza kuko nawe yamaze kugabisha avuga ko abashaka kumutembagaza nawe azobikiza mu gihe azoba afise umwanya. Biboneka ko rero Gervas Ndirakobuca ndetse na Reverien Ndikuriyo bamaze kubona inyifato ya Evariste Ndayishimiye itabereye na cyane rero bikaboneka ko ari nabo boba bariko barashaka kumugambanira ngo bamutembagaze mu butegetsi, ariko nyine iyo uravye ubona ko bitazokoroha nkuko amakuru aturuka mu bategetsi bakomeye abigaragaza. Gervas Ndirakobuca rero kuri ubu munabizi neza ko ari we munyamabanga mu kumushikiranganje wa mbere w'u Burundi nyuma yuko asubiriye Arengiyome Bunyoni. Ico gihe Arengiyome Bunyoni yagirizwaga kuba yari yagize uruhara muri coup d'etat ndetse no gushaka gutembagaza ubutegetsi. Sivyo byonyene kuko banamwagirizaga ko yashatse kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Ivyo byose rero yabyagirizwaga n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, no haci hava ingingo yo kumujana mu gasho nkuko amakuru dukura mu begereye kwa Arengiyome Bunyoni abishikiriza. Kuri ubu rero urevye Arengiyome Bunyoni nibohero nawe ubuzima ntibworoshe mwe biragoye cyane, ariko niko politike y'u Burundi imeze, irapfunga ikagandagura bamwe. Rero kuri ubu ngubu na Gervas Ndirakobuca nawe biriko biranoganurwa ko ashobora kuba ari hafi gusubirizwa, ariko amakuru aturuka mu begereye umuryango w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye avuga ko baba bashaka gushiramo umukenyezi ari we agomba gusubirira Gervas Ndirakobuca nkuko amakuru dukurayo abitomora. Bikaboneka ko rero Gervas Ndirakobuca intwaro ye yamaze guhera. Kuri ubu rero ni naco gituma yifadikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu gushaka guhungabanya umutekano ndetse no gushaka gukura umukuru w'igihugu afadikanyije ndetse n'abasize bagize uruhara muri coup d'etat nyene yari yabaye mu mwaka 2015 nkuko amakuru dukura mu begereye ngaho abitomora neza cyane ndetse akanabidushikiriza.
Naho imwaroho abantu barenga 140 barakorewe amabi afatiye ku gitsina mu mezi 6 gusa, amabi afatiye ku butunzi iyo akaza akwisonga. Kuwa 19 mu Gakaro y'umwaka, ihohoterwa rishingiye ku gitsina rirabandanya konona ingo z'abarundi ndetse mu gacerere kadasanzwe. Mu ntara ya Mwaro ubu yashizwe mu Gitega hakoreshejwe indinganizo shasha y'igihugu, haramaze kwibonekeza amabi arenga 140 mu mezi 6 gusa, cane cane amabi afatiye ahanini ku butunzi. Ni ikimenyetso rero cerekana amabi akorwa ku rwego rw'igihugu. Ubuyobozi bw'iterambere ry'imiryango n'ingo mu ntara ya Mwaro bwaratabaje hagati rero y'amezi ya Ruheshi gushika muri Mukakaro uyu mwaka, abarenga 140 barakorewe amabi afatiye ku gitsina muri iyo ntara iri hagati mu Burundi. Amabi afatiye ku butunzi niyo aza kwisonga muri ivyo biharuro. Kuri ayo mabi afatiye ku nyifato, ihohoterwa ku mubiri ndetse n'irifatiye ku gitsina. Ku bwa Melance Nkurunziza arongoye DPDFC Mwaro, iryo hohoterwa rifatiye ku butunzi ngo rikomoka cane cane ku kutumvikana hagati y'abubakanye ku bijanye n'itunganywa ry'ubutunzi mu miryango. Mu ngo zimwe zimwe usanga abakenyezi bakumirwa mu gihe ngo hageze gufata ingingo zijanye n'ubutunzi canke bakankirwa kugira uruhara mu butunzi busubirijwe cane. Ni ubwoko bw'amabi rero akomeye, ariko rimwe na rimwe afatwa nk'ibisanzwe mu kibano ntahabwe agaciro. Amabi afatiye ku mubiri rero, afatiye ku nyifato canke afatiye ku gitsina, nayo nyene aribonekeza ariko ntavugwa. Abayakorerwa rero akenshi baratinya ko ngo bahamwa, gukumirwa n'ikibano canke ngo bakiyobagiza inzego zishobora kubafasha. Ubwo amashirahamwe rero yigenga, ivyumviro bijanye n'ivyo abantu baturuka ngo kubura amakuru no kubijanye n'agateka k'abakorerwa ayo mabi no kubura ndetse ukuntu ngo bicishwa mu bimenyesha makuru, bituma ayo mabi aguma yiyongera. Keretse ingingo imigenzo ukudahana ni kimwe mu bituma ndetse ngo ayo mabi aguma abatsimbatazwa. Ibirego rero ngo bimwe bimwe biraburizwamo rimwe na rimwe ndetse ngo kubera ibiturire mu gisata c'ubutungane, ivyo rero ngo biraca intege abakorerwa ayo mabi, bikanatsimbataza ayo mabi mu kibano, niko bivugwa n'umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga Imwaro. Indongozi zo muri iyo ntara zikaba zisaba abakorerwa ayo mabi kuva mu gacerere bakitura inzego zihari nk'igipolisi, amasentare, ibigo bibumviriza ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu. Ibiharuro vyo ku rwego rw'igihugu biteye amakenga. Ibiharuro vyo ku rwego rw'igihugu rero, ibibera Imwaro vyerekana ibibera mu gihugu cose biteye ubwoba. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi, cane cane ishirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko mu Burundi AFGB n'izindi ndomboneza mu kibano, bariyamiriza ukuntu abajejwe intwaro babifata nk'iminenegwe kandi bikaguma binumwe mu gihugu cose. Abakenyezi benshi rero baba mu bwoba kandi ngo ntibabasha kugera mu butungane. Hakenewe rero ngo ubucamanza bukora kandi butarimwo ibiturire mu ntumbero yo kuvavanura n'ayo mabi, niko umwe mu ndongozi za AFGB yashikirije aho yavuganaga n'imbonesha kuri yacu. Ubwo ayo mashirahamwe ayo mabi kandi akorwa ku rwego rw'igihugu mu zindi ntara atari Mwaro. Amabi afatiye ku butunzi, ikumirwa hamwe ndetse no gukubitwa canke amabi afatiye ku nyifato birasinzikaza imiryango mu Burundi mu burere bwose bw'igihugu. Akamo ko guhagurukira rimwe amashirahamwe n'abayagize basaba cane cane gukarihiriza ubwenge abacamanza n'abapolisi ndetse n'abakorera mu kibano, gushiraho ibisata vyumviriza abakorewe ayo mabi muri buri komine, ibihimiriza mu kivunga mu kibano mu ntumbero yo gukura izo nzitizi.
gufasha kandi mu bijanye n'amategeko abakorewe ayo mabi. Intara ya Mwaro co kimwe ndetse n'ubundi burere bw'igihugu irakeneye icokorwa cihuta kugira ngo indongozi zo mu kibano zihutire kuvuga ko hakenewe inyishu zitumbereye zitera intege kandi zidakumira. Keretse ivyo biharuro ni ubuzima kandi bwononekara bw'abanyagihugu n'imiryango iburabuzwa, ikibano cose kikagira ingorane. Haragize rero koko ngo kurwanya amabi afatiye ku gitsina bikaba umwitwarariko ku gihugu cose, bikaba bivugwa rero n'umwe mu baharanira agateka k'abakenyezi ngaha muri iyi ntara. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru yacu twego turashikiriza muri aka kanya, tubaye dusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira mu makuru ageze uko mwe gufyonda suivre partage s'abonner kugira muze muba bambere kubona amakuru ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri Munesha kuri mukunda cyane muri Dene Isange TV. Munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezeho kandi bavyakorewe amatohoza.